gushikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje bujejwe n'imigambi n'imigabo y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugwaruka inkino n'imico kama mu kiringo c'umwaka ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Intangamarara dukoraniye ngaha kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 2026 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntumbero yo gushikiriza icese ibikorwa bikuru vyaranguwe n'ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro ibihumbi 2023 gushika ku igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024. Iri jambo rero riza gushimikira cyane ku bikorwa nyamukuru vyaranguwe mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 nkuko twari duhejeje kubivuga mu bisata bikuru bine navyo bikaba ari ibi bikurikira: igisata cerekeye iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, igisata c'ugwaruka, igisata c'inkino, igisata c'imico kama hamwe n'ibigo bikukira ubushikiranganje turongoye. Igisata cerekeye iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ubushikiranganje bujejwe imigambi n'imigabo y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bwaratunganije bwongera burafasha abarundi kwitaba amanama angana n'153 yabereye mu bihugu bigize ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko canke ahandi. Hakoreshejwe amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2,013 n'ibihumbi 378 by'amafaranga y'amarundi. Harabaye uguhimiriza abantu bashika ku 240 harimwo abagwizatunga, abikorera utwabo, amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike kubijanye n'inzira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ibimaze gushikwako hamwe n'inyungu zo kuba muri uwo muryango. Vyatwaye amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 33 n'ibihumbi 563. Haranditswe hongera haratangwa udutabo 450 turimwo ivyaranguwe bikuru mu kiringo Uburundi bwaramutswa uwo muryango kuva ku igenekerezo rya 22 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2022 gushika itariki 23 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Bikaba vyatwaye amafaranga angana n'imiliyoni 11 n'ibihumbi 420. Ivyaranguwe mu gisata c'ugwaruka bihagarariwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Haratunganijwe isabukuru ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu kuvyerekeye akazi. Muri iryo sabukuru ry'ugwaruka yabereye ku mugwa mukuru wa Gitega ku magenekerezo ya 17 na 18 ndamukiza umwaka wa 2024. Ugwaruka rugera ku 450 rwarahimirijwe ku bijanye n'ibikorwa hamwe n'akazi. Hakoreshejwe amahera angana n'imiliyoni 150. Imigambi mito yo ku mitumba ingana n'igihumbi n'250 yarashigikiwe iraronswa imitahe ku rugero rungana n'imiliyaridi 11 imiliyoni 250. Harakarihishirijwe ubwenge ugwaruka rugera ku bihumbi 5,360 ku bijanye n'ubuhinga bwo kurima, korora no kuvomera imirima. Vyatwaye amafaranga angana n'imiliyoni 129 n'ibihumbi 500. Ivyaranguwe mu gisata c'inkino, Uburundi bwaritavye amahiganwa mpuzamakungu ashika 39 yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe no mu yandi makungu. Bikaba vyatwaye uburyo bw'amafaranga y'amarundi bungana imiliyaridi 9 n'imiliyoni 309
n'ibihumbi amajana indwi na 96. Haratunganijwe amahiganwa ku rwego rw'amakomine mu mupira w'amaguru ku ruhande rw'abagabo. Igice ca nyuma c'ayo mahiganwa kikaba cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Itaba Igitega mu kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2024. Imbere yo gusozera ayo mahiganwa, inkino zishika 167 nizo zatunganijwe ku buryo bw'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 26 ibihumbi amajana 288. Ibyaranguwe mu gisata c'imico kama. Haratunganijwe indwi yahariwe umurisho w'ingoma ku ncuro igira indwi, ikaba yitabwe n'imigwi ishika 18 y'abatimbo. Iyo ndwi ikaba yasozerewe mu ntara ya Gitega. Iyo sabukuru rikaba ryatwaye amafaranga angana n'imiliyoni 80 hamwe n'ibihumbi 100. Haratunganijwe mu ntara ya Gitega isabukuru yitiriwe imico kama ku rwego rw'igihugu. Ico gikorwa kikaba catwaye amafaranga angana n'imiliyoni 194 n'ibihumbi amajana 973. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibikorwa n'inyungu z'abahinyanyuzi OBDA. Haratunganijwe inyigisho n'ihimirizwa ku bantu 90 bo muri ico gisata c'abahinga n'abahinyanyuzi kuvyerekeye uruhara rw'ico gisata mu vy'ubutunzi n'imibano. Impande zose zegwa n'ico gisata zaramenyeshejwe ivy'ico gisata nyene biciye mu itunganywa ry'umwiherero wabereye mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2024. Ikigo cy'igihugu citaho akazi ko gwaruka ABEG. Haratunganijwe inyigisho ku gwaruka amajana 326 bafise impapuro z'umutsindo bo mu ntara zose z'u Burundi ariko batararonka akazi. Vyatwaye amafaranga angana n'imiliyoni 117 n'ibihumbi amajana 360. Ikigo ndangakaranga cy'igihugu kijejwe guteza imbere gusoma ibitabo imico n'akaranga Sebulaka. Haratunganijwe ihiganwa ry'umuziki kavukire hakoreshejwe ibicurarangisho kavukire. Igice ca nyuma c'iryo higanwa ryabereye Igitega, rikaba ryahuje ibigo ndangakaranga bigera ku 200 mu kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2024. Hakoreshejwe uburyo bungana n'amafaranga imiliyoni 30 hamwe n'ibihumbi amajana 263. Ibanki yo guteza imbere imigambi y'ugwaruka BIJE. Ibanki y'ugwaruka BIJE yaratanze ingurane ku makoperative y'ugwaruka shika 190 agizwe n'ugwaruka rungana 1733. Bose hamwe bakaba baronkejwe uburyo bw'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 3. Umugambi ujejwe gufasha ugwaruka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi PAEJ. Haratunganijwe umunsi witiriwe ugwaruka ruciye ubwenge kandi rukerebutse Youth Impulse n'umunsi witiriwe Inkerebutsi Day mu ntumbero yo guteza imbere itangwa ry'ingurane no kwitunganiriza akazi kugwaruka. Ugwaruka rurenga 1200 rwararonkejwe impanuro na nyandicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Vyatwaye amafaranga angana hafi imiliyoni amajana 7. Ugwaruka rushika 6,000 rwarigishijwe kwitegurira imigambi y'iterambere. Ugwaruka ruhurikiye mu makaminuza rwarigishijwe guhindura ingendo biciye ku gakino Tugwevu niga ngo ndonswa akazi aho kwiga ngo nze ntanga akazi. Ngivyo mu majambo make ibikorwa bikuru byaranguwe n'ubushikiranganje turongoye mu kiringo c'umwaka w'2023 ushira umwaka w'2024. Murakoze.